niyo mpamvu je niyo mpavuga ati impamvu naguhamagaye mubimenye kandi mubimenye sinshaka no kumuvuga izina asigaye agendana n'umugore wanje. Uno munsi ikintu wokwemeza bariko badukurikirana ko wemeze jana ko basohokana cyo barike cyatumye wemera asamprosa ati ubu barasohokana. Uno munsi rero bwana Fisto asabiki akunze bashayite uno munsi Fisto yatekereje urumva yatekereje numva ko aho bigeze amazi yarenze inkombe ariko Fisto ikintu cyo bavuga neza yuko wamwamiza ku maheno kuvuga inkoni cyari cya buri munsi mu gitondo ngiya ya sasa n'ingiya yo mwijoro ahubwo nivyo yashaka kwidefanda urumva iyi defend kugira babone ko jemeze ndumugabo we aziko mu rugo duha agaciro abagore baha agaciro abagabo ico bavuze cyumva cumukubita ariko uko twabana neza ali atarinjira mu buzima bwacu. Yes, hello bakunzi ba Shali TV sava umeze neza izina ryanje ni Elma Love mwarimo umutade w'ikigwa wanyu ndetse asanzwe ariko arakora kugira ngo abashimishe abageze kare ku nkuru ibiri kirakora mazimisi ndababwira neza yuko jewe ngiye kwitwa nkore neza bandebereko no kuvuga neza yuko ubakano kose kagiye kuza kwa karacha muri industry nzoba nagafatiye hafi kugira ngo ndabushikirize inkuru ku mwanya ndi kumwe na Fisto muzi neza yuko hari byinshi vyamushikiye ariko nkaba nari maze igihe kirekire ntaboneka cyane ntariko ndumviriza ikibazo aho kigeze but uno munsi yampamagaye ati na bwana Malove ngo tuyaye muri ko yigeze gushaka kunkubita ariko mu nyuma birabi uno munsi tuske turabajama nshaka wajama Fisto ni aje nje ndakomeye kabisa sinzi n'ubwahubwo ngira bano ko dusiye turabajama nyuma yo gushaka kunkubita oya nabujama je gusa naguhamagaye gusa kugira ndakugize ukuri rero ubu rero byakaze byakomeye kweri nari maze igihe kirekire ntari muri circulation ntari ko ndamenya ingene biko biragenda uno munsi Fisto anaishaje maisha kwa mazuri mahaba niwe madama sharudia nyumbani ya vipi oya vraiment naragaruka mu rugo mpaka leo nubu narata gusigihari kandi meze neza gusa nuko ivyumviro umva uri mu nzu ya wenyene navyo numva nawe kavugira ivyumviro gusa ikintu kimwe gihari ndababaye vraiment igihe twavugana igihe twagenda kumuraba uri ko yatubwiye ati je kugira ngo bize bigende neza urarondera ali mu biganire biherese ntugeze umurondera warakabutse nyene birabikayishiye huko je nari norondera ainda murondera nkande make urumva wahisemo yuko urukundo urugo rwayo gogira gotandukana ko hakoja kurondera ivyo sinavyifuza kandi sindavyumvira ko biba bikiriyo gusa naho numva ari ibintu biko biranza mu matwi nyene ndavyumva nanje sindavyibonera akunwa numva urukurukuru niyo nkuru ariko nuko bacumagara mu Kirundi uguma wumva urukurukuru niyo nkuru ugo rukurukuru n'uruhe Fisto nimba atari banga mbo jewe nubu naguhamagaye yo kugira abantu bamenye ukuri niyo mpamvu naguhamagaye kandi urabizi ko jewe vraiment ubu shavu numva rigumari ariko nka usure gukora action kandi nkoreka ko wakundi nyene ndabona oya sibwo bugabo ako narise kukwamagara wewe kugira tubishire mu muco abantu bose bamenye ukuri je matwa asumira umugore wanje nakajya gahungu basigaye gahungu ali tuvuye ati nali sivyo nali mvuze ndagwamagaye wewe bumvise umugore wanje nibacha bamenye wari we akashakora kandi gahungu kaye kukumbura na wundi kuko ndazi umugore wanje iyo ngeso na yarafise nali basigaye birane numva nisone kubivuga yuko umugore w'umuntu asigaye agenda n'ujya mu peti nuvuga ko uno munsi Ali Smith ariko agenda kandi na Dodo nandi ndimo nakugiye abantu nibambone nabi bavuge ngo Fisto ameze nabi akubise umuntu yarakubise umugore wiwe je narakubwiye kuva na kera ko impamvu biya vese byabaye kumusoma gusa ifoto isanzwe n'ama message je narayabona rero amatwa asumira ubu ngo barage umva barasohoka umva bakunzi ba Shali TV ndumva neza ko ibintu bisike bikomeye jibi ibintu sivyo nizeye niteza ariko kandi cyashaka kumenya bwana Fisto inyuma yo kuvuga yuko wewe utamuhoye iga foto gusa hari ibindi bintu birebire byaciye utigeze utushaka kutumenyesha imigenderanire yabo kwanza washatse gushira ibintu ku mugaragaro abakonye kuri umuntu mubi kwanza ubabwiza ukuri yavuga neza ko wamuhoza ku mahiri ya buri munsi ukubita udodagura ari impamvu yarushe aragenda
sivyo vyose nshaka kubigaruka ko cyane ko nshaka kugaruka neza kuri ma message wabona banke bandikiranira eske yari zi relation cyangwa ama message yavuga iki nimba atari banga kandi siwe ndabishire ku umva sino amabanga y'umugore wanje sino yashira hanze yose ariko cyo no kubwira message nabona message nafata muri telefone yiwe sivyo byanirwa ku kazi na saa sita gufungura mujoro ngasubira ku kazi ntashe nca mukabara harunga nkikinira biyare ubye ngafata kamwe tubiri kugira naye meze neza n'umugore nikimenya amenya n'umugore naramushira ivyo ndamushira nimbara yantumye amata nimba yantumye ikintu naramushira sivyo nk'umugore ariko sometimes nyene kandi umva nabwo yarazi ko jenzi mwe do passe yiwe ne twashaka tujyamye yasinzire ngafata telefone yiwe nkabona message nkabona byinshi nkinumira nkihangana nk'umugabo wavuga ati kwa kwihangana swate ngira usanga kora ujya muhungu yamurondera urumva yamurondera swate n'umugore nkabona message imwe arizo yamwanyira urumva arizo yamwanyira me ngacavuga ati reka ngerageze umugore ngira kwa guma mwanyira kuyagarara ko yanyina guma yiyagarara ko ndavuga ati je nangorane ariko rero ngiye kubona ifoto nama message mbona amarandevu niyo mpamvu kumuvuga ko je nakubita umugore si kuvuga ngo naramukubita ngo namusindikaje gufa bijya nivyo yavuze gusa kubera ntabyo yamenyera ko kumukangamira ntabwo yaramenyereye ngo ndamukubise ikofi urumva bijya kuvuga ngo urashaka gukubita umuntu kugira umukange urabe ko ega mu rugo vyahindutse reka nisubireko niyo mpamvu je niyo mpamvu ati impamvu naguhamagaye mubimenye kandi mubimenye sinshaka no kumuvuga izina asigaye agendana n'umugore wanje uno munsi ikintu wokwemeza bari kwadukurikirana ko wemeze jana ko basohokana cyo bari kiye cyatumye wemera asample ati ubu barasohokana bici babona bici kwera je kuva ntagenda yo mfise umugore urumva bici nagenda kujyoga mfise umugore ariko ubu kwera numva amatwa asumira bajaye bagenzi banje kwera nubo no mwirigara kenshi usanga ndi muhira ndiko ndiraba televiziyo mvuye muhira ngenda kukinara biyare mu kabari nico gusa urumva namatwa asumira urazi rero ubu rero byabaye umugore wawe asigaye agenda nakaga gahungu naho byati nakuntu monyemeza ifoto ngo vyo tugora kugera kwera atubonye yo tamenya ko nk'uwe gushikira niyo mpamvu nakubwiye ati nawe wabwiye kandi nawe ndabisubiyemo nkasanga ari ivyo bijya nagize ni bito nkasanga ari ivyo bijya nagize ni bito na vya leta navyo kuvuga ngo umugore nimba kugenda nashize ameza agomba ge ameza atatu agomba shiki tutari kumwe kandi ndihanga naho sivuga ngo ndaryoherwa kwa kundi ariko icyo no uvuga nkasanga ari ivyo gusa mu Giswahili no bavuga ngo amazake amazangu ariko kandi ni Fisto urafise famille Fisto uri umushinga nawe kandi ufise n'umuryango wawe utandukanye nimba iki kibazo kiko kiraba kigeze ku rwego runini cyane sivyo nk'umuntu wubatse kandi wubaka bishe mu mategeko aya twari ni ari iwabo n'umutsi nagutwaye iwabo sawa kabukata impamvu je ndabivuze uko namaze gutuma mbo tureke abavyeyi pare ambwira ati ngo umva ngo kora atinya ngo yanse ngo nevuga ngo kurya n'umwana wiwe yarungise marene inyishu nta nyishu mbona ngo nihangane none zo kuma nihangana numva ko agenda n'undi umuhungu ariko mu mujyanyi wanyu we baguhanura iki navyo bazi ko yagiye ariko vyo kusokana n'undi muntu ivyo sino bivuga mu muryango ndabivuzeho bafata guto bavuga ati kwa undi wa mungu wacu yagiye umva n'agaciro kiyo n'abandi ndagashira hasi niyo mpamvu navyo nubugira mu muryango umugore yagiye kubera ibi niyo mpamvu ariko uno musi koze ikiganiro umuryango uraza kubona ikiganiro baraza kubona neza ko ibintu wabanyegeje ubicishije kuri media mbona ko haza kuba hari ishuka kibi gitandukanye mu muryango aho bigeze ubu bategeza kubimenya negeza kubabwiza ukuri kuba ndazi kwazusha bandone negeza kubabwiza ukuri aho bigeze none nce nkora gute uno munsi rero bwana Fisto asabiki canke ariko ashaka gukora iki kuri kino kintu ico no saba gusa ndaguhamagaye kuko niwe wabikurikiranye n'ubwa mbere niwe waje kundondera mu rugo iwanje n'ubundi ndagutwara ni wabo kugira bihere ico no gusaba Ali Smith narekane n'umugore wanje
ko niwe amuzembagiza ibi byose nimba bibihari honyene novuga nijya mbaye ko atari iwanje nk'ubuyo zifata mu gute ko bagena n'umuntu cyangwa usanga atari iwanje n'ubundi niyo mpamvu umugore ashaka ko tuvana no tugire gute muvuga ko atari iwanje none ko mana yacu Fisto je ndakwiye kwanza pole kabisa pole sana kuko ibyago biragushikira ntibisanzwe je nahora mbona umengane uri mu ikosa rinini cyane bivaye no kuntu niyo mpamvu nabagiye je nakosa mfise umuntu je nimba narashwanye namukwisu ya mupeti nashaka atinye kugendana n'umugore wanje urumva wena nakuntu umenya ko nari babwiye ujya mugore je babona asa kuri garama mzee tunagaramia juu bitu biko vile sasa mwinde kuva cyage tuvuye hari iwabo uri ruyaga ko we arasubiye kuganira murabona na muraya naho no mu telefone nanyitaba ntayitaba lakini kwenda kwabo aho wendi hajya je bafata nk'umukwe sikira mwanya uyu ariko barazi neza ko muri mu bibazo urafise kugenda uko ugiye kurondera kurangiza ikibazo igihari nabashinga naye gusa kino narungitse nabone bambye ati twavuganye bavuga ati bagiye kuvugana n'umwana wabo none ugaca wumva bagiye kuvugana n'umwana wabo umugaca wumva izindi message zizo bakubwira umugore wawe agendana naka nabashinga naye baje baguhereza inyishu bampaye ndabwiye ati reka tubashire hasi bose reka dushire kwanza umwana wacu hasi tumuhanure sivyo sabambye ko bagiye kumushira umwana wabo hasi nace nivuga ati kana nanje nihanga niyo mpamvu acubona ntekereje none muri uyu mwanya numva amatwa asumira ntabwo je nakubesha iyo je no bifatira my friend akunze bashayite vuno musi Fisto yatekereje urumva yatekereje n'ubwo ko aho bigeze amazi yarenze inkombe ariko Fisto ikintu cyo bavuga neza yuko wamwamiza ku maheno kuvuga inkoni cyari cya buri munsi mu gitondo inga ya sasa n'inga yo mwijoro ahubwo nibyo yashaka kwidefanda urumva iyi defend kugira babone ko jemeze ndumugabo we azi ko mu rugo duha agaciro abagore baha agaciro abagabo icyo bavuze cyo tumva cyumukubita ariko uko twabana neza ali atarinjira mu buzima bw'iwacu twabana neza vyarigeze gushura urabona undi mungu wabasohokana inyuma yaje musi numwe ari no wajini ndana kuja kwa Aribu sasa abo bakorana abariko ratanga bavuga ati byarabaye ko kweri byarabubaye ko nivyo ko twamubwiye ninjya saa sita ngo hageze ko ngiye gutekera umugabo wanje je sangira n'umugabo wanje kukazi urazi ko ari abagore bavuga ati je sinaha reka twitware mu karesura dusangire tuyage amace tusura kukazi we yarataha urumva uyo muhungu araje umva ayo nonye ubuzima bw'iwanje bone n'ubuzima bw'iwiwe nanje niyo mpamvu nababwiye ati ubu ndamufashe vrai singa vya bindi ariko kwihanira urabizi ko bihanwa n'amategeko kandi urabizi turi muri leta mbyereta nkozi aho bavuga neza ko ufise ikibazo gishikiriza ubutunga bambari ati n'umuryango ubugiye kubimenya kuko bazomenya ati umwana wacu yakoze iki yaragikoze kubera yidefa kuba umugore wiwe ikizoba cyose bazomenya ni bazonkurayo gusa bwana Fisto jewe nk'umumenyesha makuru kandi nk'ukuntu bampamagaye ngo tukiyageko je sino guhanura kuja gukubita umuntu cyangwa kuja kwihanira kuko ushobora kubikora oya brother ushobora umvirizo ushobora kubikora bikarangira ugiye mu mpimba ukazohera imyaka yawe yose bazobona ko ari je namukubiza none sino musi niko biragaragara ejo cyangwa ngoje ni example ejo hogira icyaba bitanakozwe na wewe bikozwe n'uwundi muntu biyugara ko bavuga ati hari umuntu afitanye makimira yari yaramaze no kwibwa mu mesha ku makuru yuko azogira iki azomukorera ikintu kibi umva twarateye imbere ubuhinga bwaraje bategeza kumenya icyamuku nimba ari jewe bageza gupima icyo kintu camwishe ADN bapime byose niyo mpamvu nakubwira ati no bimenya gusa nkabimenya bien nkamubona bien ifoto nkijya hajya je uko je ndabibona mu maso yanje sinzi imana yonyine niyo yoza kurutatura hajya numva aho ngeze vraiment franchement muri umwanya aho ngeze umugore wawe yagiye atwaye umwana sivyo yagiye atwaye n'umwana mufitaniye sivyo ninda ariko kandi no musoho ntiwemera kujya kuraba umwana wowe ntiwumvira ntushobora kuvuga ati hapara kumba umwana kajya kuramutsa umwana ndamusanga ku ishuri ndamukene
yani mwenda kumangala tu ku masomo basi amusanga ku ishuri je ndamuha nkabimuha none umugore atashaka ko tubonana umugore atashaka kunyita telefone umva no kuri asuwa cyane naye tu aende utafute wengine sema namke bada bamecha abana naragize urazi gusinyisha aricho no sasa mtu hakutaki ona boga kama hiyo leo kuna diaria mbele ya makamera na diaria mwanamke achana naye tafuta wana guys babies simko hapa ule mwanamke ni usiku mzima mvuli na nyesha baridi na mtafuta ule mwanamke ndio maana kwa sasa kumuacha ni vigumu nakuhusu kutoa pesa hakuna wenyewe wanakiaga na kukota usiku ndio unaona kwa alikashaka kusahau kuikora kile sio kila mmoja anakuombea toka aseme tu wengine wanafanyaga tu kwa vitendo wibwirize te bana wende acha biseme sasa abivuze basha na kibazo ni mbere ya sentare usinyura kandi nanjye ni kintu kimazo mbazi wanje ngo tugabure no azotwara ivyo nanjye ntare ivyo wanje bakunzi ba Shayiti TV genda bozi cyo mvuga ukuntu ibintu ndabisanze ni kwanisha nishagiturira zangu nitekerereje ntari atariho ndi niko bize na ingine mama ariko reka nurumva ko bigeze kure anko urumva ko Dudu yagiye afise inda ya Fisto Sevya yagiye afise inda ya Fisto impamvu yagiye kandi aziko afise inda ari yo sanga atari niyo wanje yani vya ujiamini none umuntu afise n'inda yibaza Bras. Neema yamwambia tena mimba sio tatizo nitakulereaga mama njoo twende nikupe mahaba yote. Wewe unajua hao wana mjini we. Narabajije eske ushwanye n'umugore wawe na kunogenda ukazi wabo kamugira ati akazagagari kibambira ati ivyo nibiyoshoboka. Kandi impamvu ivyo mu rugo niyo bizafisa akazi ka leta cha. Ka leta binawezekana. Nivyo ku ngoja nikwambie jua nini leta binawezekana umviriza ivyo mu rugo navyo yozana ku kazi akora kazi neza akoza kazi neza hariya byose ni normal nakubwira akazi ka leta kwanza cyambere barakonta kwanza discipline y'umuntu ari mu kazi urumva discipline mu rugo ngoje reka si kazi gusa mu rugo yitwara gute nimba ni ngoja sasa umviriza ambira ati ivyo muhira nivyo muhira sivyo ngaha yo direction sana mchunge umviriza icyambere mu rugo yigenza gute aweze kuwa president unyumbano na kintu napigaga hawezi kaenda kuwa rugo bije vuba none wituye ubutumwa avuga ati bana jewe umugore wanje mu rugo nuko reka niko nawe yogenda kwitura ubutumwa avuga ati jewe Fisto yamarangu bitaburigiye ubaza ko ataguhana wewe baraguhana sasa rero niko bimeze kama ni mu leta hari ibintu hari amaregrema akurikiza umukozi yitwara gute mu rugo yifata gute atunze neza umuryango babanye neza nimba hari amakosa ari yo yose barafise kumuhagarika akazi bavuga ati wowe uri mu discipline iyi kazi hauendelee labda kama ni kazi yake nimba ashaka divorce nimba afise uyo muhungu yamugiye ngo n'umwana na kibazo nzorera na abimbwire apana bimenye n'abagenzi oya afata ingingo azambwira ati jewe imisi twamaranye nijya iramaze aho ngiye ko numva bo bavuga ko bari biganye swati sikwigana gusa usanga bari banakundanye kuva na kera je nagiye ahubwo nije nagiye konera ujya muhungu usanga ari ibyo byose birashoboka ariko akaza kambwira ebana nuko je shaka divorce ariko divorce biba mukuri apana ngo ndinda umwana w'abandi ndamugira ikibi Sasa mbere ko je ndangize kiganiro je nka Malove natanguje kino kintu ushaka ko nokora iki nohereza umurondere umugore wanje nimurondera n'ujya muhungu akujyanye ne wabitanguye watangiye kuri bo ubarondere baguha umuco hama tumenye izofata decision izokurikira ariko je sindagwahone kujya gukubita na muhungu niyo mpamvu rero niyo mpamvu nanje ndakubwira byiza yoza kabimbwiza ukuri ndege gukora iki bega nanje baguma munakonje ndumuntu mubi meze nabi sifata umugore neza oro sanga ujya mupati je nagiye kumutobera baba hiyo sawa lakini mani mumpimba hari abaza my friend mbima ni mbaya mubaze bentura heruka atakwambi none niyize rega yari ibintu uca wigirayo none unataka kwenda kusoma nini yaje uje kwiga iki unashinda kujicontrol mbo ivyo nibindi turikane n'ivyo kwanza je kwanza cyo no saba rondera umugore wanje niko niwe wabitanguye rondera na Smith unoreze gusa kuko indecision nafashe yuko nasanga agenda na byo koko byukuri mbaya braza
Miauzi ni wanisha kwambia narabivuze we yana uwezo hana na bushobozi nabo afise no kunkora kuishati babu na Jamie hivi utaongeza tena kunipiga je wewe hivi unajenda kuataka utaongeza tena kunipiga usanga no kugira unyatake no kunshikira utanshikiri baba hatu yaho jaba mimi na wewe bwana usani hicho wewe usa bibe mukuri apana kila muntu wese ndamwidogere Tamo sanga duhuye no mwibarabara umupeti ndamuhonyereye ubusa ora ari umugore abituma. Aho munasaidia mangine maisha banaume tunasaidiza mu bitu bingi. Yes bakunze bashaye TV je ndakeka neza ko narangiriza nga petete mwumvise ico Fisto agona yari amamagara ambye ati ngo tuyage ngira ico ndakubwiye mwavyumvise nabo je naramvuze je singenda ngaragara murabizi yuko jewe nge umurimi agenda nisuka nagenda ngisuka ndavuga ati je ibintu ndabishira ku karubanda niko bimeze ariko kandi murumva neza ko ibintu kuri Fisto bitifashe neza. Fisto akajama kama ko kurangiza igane. Vrema chamere kanga ndagushimye kuri abanyitavye hama ibindi nzotora inyishu uvuye kuri wewe utajwa mbere ya safari je nanje nk'umutade bukirwa wanyu muranzi neza yuko hano numvise aga content mvuga nirutse ahanya bampaye inguvu zo gukora zo kuja kurondera byinshi uko nari nenzi tipetete biba byaraciye mu nzira byaraheze ariko urumva yoneza ko bitararangira sasa Imana idutiza amagara idutiza ubuzima idutize kubana namwe kugira ngo tuze dushike kubindi bintu bitandukanye peut-être tuze tumenye ukuri ngene bimeze murakoze cyane yari umutade bikigwanyu Elma Love mwari mu